Guys, as you can see nkuko ushobora kubibona turabaye kaze kunyigisha igira kabiri. Ni inyigisho ya freelancing. Turabire hamwe freelancing ni iki, ni gute umuntu yitanguza mu Burundi. Eske umuntu avuze freelancing avuze iki? So freelancing ni kuba ufise ubumenyi, ni kuba ufise ubumenyi cyangwa skill, ubumenyi bwo bwose hama ugakoresha internet uri kurondera umuguzi umuronse ukoze ikintu bita freelancing. Freelancing ni kuba ufise ubumenyi hakaba ari undi muntu abufise hama internet ikabahuza. Okay, hashobora kuba ari nganye mu Burundi ugakora service amukaye kuri internet ama nakaguha amahera. Cyo bita freelancing. Freelancing ni gikirene. Mu gice ca mbere twaravuze ubumenyi ushobora kuba ufise, okay? Mu gatamenye ufise gerageza utangure kwiga, gerageza urondere digital skills web bwo sindondere ubumenyi wige, rondere ikintu wiga. Okay? Twavuze ubumenyi, twavuze amaliste y'ubumenyi, twavuze yuko ushobora kuba naho ubuzi ururimi, naho ubuzi business, naho ubuzi gutwenza, naho ubuzi kwandika, naho ubuzi gukoresha imbuga TikTok za Facebook, indimi ikintu cyose hashobora kuba hari undi muntu agikeneye hirya no hino ku isi cyangwa mu Burundi ugatangwa kugitanga nka service. So mu gihe rero ukoze service yari yose ukoresheje ubumenyi bwe wawe, internet ikaba rero bahuje no mukiriya, ubu uri gukora ikintu bita freelancing. Okay, ikintu bita freelancing ni business idahomba kuko nta wundi mutaha ukeneye. Okay, niyo mpamvu muri business y'ubumenyi twigisha na freelancing. Freelancing itegura kubuza isarijo. Okay, so freelancing haliyo ama platforms abantu usanga bamenyereye bavuga ati kugira ntangure freelancing ntegezwa kuba mfise konte muganda kubwire yuko izo platforms hariko abantu benshi cyane kandi abo bantu bafise na skill kukurusha. So muri business y'ubumenyi tukwereka uburyo ushobora gutangura kuronka abaguzi cyangwa abakiriya utanarinze kuja kwizo platforms cyangwa izo platforms kazijako mugabo gatangwa no kubiza abaguzi hanze izo platforms mugano kwizo platforms wazigiyako. Izo platform bavuze iki? Bavuze nka Fiverr benshi barayizi, bavuze Upwork, bavuze People Per Hour, LinkedIn, X. Izo platforms zirafasha kuronka abaguzi. Ama platform uko navuze aratandukanye mugashobora gukora nka kimwe mugabo arafise uburyo agenda atandukanye. Fiverr na Upwork zigomba gukora kimwe, ugenda ugakora profile kwizo platforms hama ugashaka ama service bavita ama gigs kwizo service, ugashaka ama service ukora cyangwa ugashaka ibintu ushoboye gukora hama umuguzi cyangwa umuntu akeneye izo services ziwawe akaza akakurondera mugakorana. Okay, mwico gihe uri gukora freelancing turi kumwe. So kuri Fiverr na Upwork ni People Per Hour. Okay, icyo ukora ni profile ugashaka description ivuga neza ibyo ukora, ukivuga ukisobanura, ugashaka ama service hama uko abantu bazogenda bagushorera bagenda bashaka kuntu bita ubustars. Ni mugi nabantu bagenda bavuga twarakoranye ameze neza. Uko abantu bagenda bakunda ibyo ukora niko ugenda ugwiza amahirwe yuko umuntu agiye muri search cyangwa muri recherche ariko arondera nk'umuntu azi gukora video cyangwa umuntu azi illustrator cyangwa umuntu azi kwandika, umuntu azi traduction, umuntu azi ibintu bitandukanye, ugenda uba mu bambere kubera wagiye gukora ama services menshi. So uko kuntu rero izi platforms uko zitatu navuze hari nyinshi cyane zipanze, ukuntu algorithm yazo zipanze. Wowe nka mushasha, wowe nk'umuntu ubu gitangura kwiza imbuga ntuzihuta kuronka umukiriya kubera iki? Kubera ziriko abantu benshi kandi bakurusha na skills. Ariko muri business y'ubumenyi tukwereka uburyo ushobora kuronkamwo aba customers kuko natwe turabikoresha ukisunga izindi mbuga za nyuma. Izi mbuga senda kuje kuzikoresha hitamwe urubuga rukubangukirwe no kureka konti mugabo n'izi zindi mbuga za nyuma izi LinkedIn na X. Guys, ni imbuga zishobora kugutuma uronka abakiriya kuruta n'izi mbuga za mbere. Utizikora gute? Nazo nyene ugenda ugakora ko profile ukazuza neza, ugashaka ko profile iri professionnel, couverture cyangwa cover isa neza, description imeze neza, ukoshaka gukora ikintu bita content. Ushobora kubuzi kwandika cyangwa ushobora kuzi gukora ikintu cyose. Kwandika ngo manake kubera ni skill yoroshe kandi
ifise abaguzi benshi. Nabwiye ama business, aba entrepreneur, abantu benshi barifuza abantu baza barafasha kwandika ku mbuga zabo, kuko nyemba nzi kurangura ndashobora kuba ntaze gukoresha imbuga mwico gihe cyamiga umuntu abizi, none ndamukeneye nja kwiza imbuga ni kuri X na LinkedIn, nkaraba uburyo wandika content zawo ndabikunze, nturinda no applying, ubona nakwandikiye ati twokorana mwico gihe ushanga uri kuniza amafaranga haba ku kwezi cyangwa ku munsi pa post, bivana uburyo wowe wibrandize n'uburyo wowe charging. Ushaka kuvuga ati je post yiwanje na $5 canke ku kwezi zompa $100 canke ku kwezi koko ni aha tunegosia $1. Okay, kuko nakubwiye ushobora kuronka abaguzi hanze y'igihugu canke no nga mu Burundi, tuko turajana. Ushaka kuvuga ati je post mu kwezi nzokora zingano ku canke nzogufasha kwandika nuku nta mategeko hari yo gucirira, mugabo uraraba yemba gitangura nta skills nta experience uraronka, ushobora guhera kuri make ukugenda ubimenye ukagenda uduka, tuko turajana. So izi mbuga zigufasha kubaka portfolio ni nka experience wagiye uraronka. Okay, so izirezi mbuga za LinkedIn na X kubera ukora ko content bizatuma uronka visibility kuruta izi za Fiverr, kuko izi zo zifise na pro aho uriha uronka abaguzi benshi. Okay, so muri business y'ubumenyi utegereza rero kwibrandinga no kwimarketing. Mu gihe rero wahisemo kuvuga ati je nzokora kuri LinkedIn na X, ntangure gushaka content hama kwa service mbazi cyangwa ubumenyi mbanzi nzoronka abaguzi, ntukibagire Facebook, ntukibagire Instagram na YouTube. So ushobora kuvuga ati zimbuga ni nyinshi sino zishobora, hitamwe urubuga rumwe. Uhisemo Facebook cyangwa Instagram cyangwa YouTube, we branding. So kwi branding no kwi marketing ushobora kuraba inyigisho twabitanze ko tuvuga yuko kwi branding marketing ni igikorwa cyo gushikana kure ibikorwa vyawe, hama branding ni izina abantu basigarana iyo babonye ibintu vyawe, abantu bakuzi gute, bakwizeye gute. So mugihe rero wavuze ati ngoma ni branding, ndafise skills, ndafise ubumenyi kandi ubwo ushobora kugira akamaro. Guys, mwi business y'ubumenyi nakubwiye ni business dahomba kubera nta wundi mutaba washese kiretse ubumenyi bwawe n'umwanya wawe. Ni business yunguka kubera iki? Kuba nyene nta wundi mutaba washize ni umwanya wawe, kandi ushobora gukora hariho hose. Ahantu ufise internet umva aho uri hose, ushobora kuba uri kuragenda, ushobora kuba uri kuragirane ugakora uri kutanga ubumenyi. Ubumenyi buhari ni bwinshi ushobora kwiga. Mu gihe ufise ubumenyi ushobora gutanguza business y'ubumenyi. Twako turabira hamwe freelancing cyarico nimba ushobora gutangura gukoresha, tutanga n'isobanuro ziri hagati ya yizi za Fiverr, Upwork na People per Hour, nizi za LinkedIn na X no kwi branding. Okay, ntukibagire Facebook, Instagram na YouTube, uhitamo urubuga rumwe rukubangukiye abari gutangwa kwi branding ako ushaka content zijanye n'ivyo ushoboye, gutyo uburi kugenda wubaka aba followers abaki. Okay, ushobora gutangwa kuronka abaguzi bantu bagakunda ivyo ukora, canke ukatangura kwiga ikintu bita kwa applying. Izi mbuga za X na LinkedIn zifise option ushaka kwa applying musaba ubuzi. Okay, sikurindira gusaba abantu. Okay, tukwerekana bishobora kwa applying ugasaba ubuzi bivanye na skills ufise. Okay, twako turabira hamwe freelancing cyarico dutandukanya n'izi mbuga. Tubashimire. Muri bibihe turimo Aiga yagabanya ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe. IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.